nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Fleur Podcast TV umwe wese aho aherereye. Nongera ngira ko ndabasaba imbabazi ku mwanya w'agacerere nari mazemwo iminsi aho benshi byabateye impungenge bashaka kumenya aho ndi canke ukomerewe, ariko murumva ko bitoroshe nijwi nje kwidadira kugira tuvugane, ariko ukuri nyezina ko ivyari byatumye nceceka canke ntagaragara cyane ku mbuga ngurukana bumenyi nabivuze muri groupe, abari muri groupe ya Fleur Podcast TV nabisiguye kuko inkuru zose canke kuri kose sikwiza kukuvuga ku mbuga ngurukana bumenyi, kuko hariho bimwe biba biha abasi banje, abasi badashaka ko mvuga, abasi babasha bategura indi migambi yo kugira banzi bagize, kuko baruzuye nama nababwiye ko nama nageragejwe kenshi, ariko naho biruko vyose ndakengurukira umukama. Vyifashe gute rero? Benshi bashaka kumenya bimeze gute hariya hakurya mu burasirazuba bwa Kongo ku mirongo y'urugamba. Kuva ku munsi w'ejo na hirya y'ejo batanguye kuva ku munsi wa kane no wa gatanu bavuga Ruvungi Tombe, baraza ngo Sange Tombe, Kiriba Tombe, abandi bagatangaza bavuga ngo Uvira iri presque tombe ngo a 60%, ariko nagomba nababwira ati icambere nagwambwira abarundi ni muhumure, ni binyoma, kubera Sange no mwanya tuvugana iri mu maboko ya FDNB. Gusa ndaza ndababwire ibibazo biriko birabara mu burasirazuba bwa Kongo aho ku rugamba bitoroshe, ikibazo kikaba kiri ku ruhande cyane rwa FARDC aho ibibazo ari byinshi. Baravuga ati none mbeko Black Water twari twarumvise igaragara cyangwa isesekara hari mu burasirazuba bwa Kongo, Black Water irihe? Affaire yaraheze, mbega Eric Prince bimeze gute? Ko bari baje basana bitabira ubutumire bwa Felix Chilombo Tshisekedi mukuru w'igihugu ca RDC, bimeze gute ko bazimanganye, ko bagiye akagirira canke ngo ni kakenge ka Trump canke ka leta zunze ubumwe za Amerika, aho vyoshika ko abo bacancuro bo baramaze kuja ku ruhande rwa zambwebwe za Sarambwe. Ibi ni bibazo bimwe byinshi bigenda bitandukanye twagenda turavugana kuri uno munsi. Eka no ku munsi w'ejo nari nanase ndavugana na bamwe hari mu burasirazuba bwa Kongo, abakongomani, aho hari ibintu novuga ko ari imvururu hagati ya Wazalendo na FARDC, kandi ibigaca bituma gisirikare cy'u Burundi kitoroherwa ku mirongo y'urugamba. Ndaje ndabasigurire ukungene bimeze. Mbere hari amakuru nkuko nari narabibabwiye, bivugwa ko hoba hariho bras de fer canke hariho ikintu cy'igifungu kiri hagati ya Felix Chilombo Tshisekedi umukuru w'igihugu wa RDC hamwe na chef d'état major wo bita Banza. Bimeze gute? Aha ni hamwe abantu bose aguma biyumvira ni kubera iki Wazalendo mugiye kumbiriza amaborogo canke ama audio menshi ya Wazalendo bajya imihari canke bata umwikomo kuri FARDC ku mirongo y'urugamba. Kubera iki? Baravuga ati turashika ahantu tukinanata tugafata, ariko dukoresha bino bigwanisho bito izi karashi, aya mu bwoko bwose bwa karashi, utugwanisho duto les armes légères, ariko abo tuhanganye nabo bariko barakoresha amadrone kamikaze. Mwarayumvise, naraberetse mu kiganiro duruka kugirana gecaca no kumbuga ngurukana bumenyi za Fleur Podcast TV, tuberekaho Wazalendo mbere bakoroye nimwe muri drone kamikaze igihugu cy'u Rwanda kiriko kirakoresha mu burasirazuba bwa Kongo. Bref, mu ncamake bisigura iki? Igihugu cy'u Rwanda, haba abanyarwanda ku ruhande rw'imipaka baravuga ko igihugu cy'u Rwanda carungitse, apana ngo vyende byo kubesha ngo kwigirisha nibiki. Igihugu cy'u Rwanda cararumye kirongera kirarungika ibigwanisho rutura vyabo vya Kigali. Ubuye Kagame ego bari basanzwe bafite ibigwanisho, ariko ubuhoho yinjiyeyo imbona nkubone, kubera icambere muratwe yahawe amasaha yahawe mbona asa n'uwayarenze, nta kiravugwa. Ingingo za leta zunze ubumwe za Amerika muheruka kubona itangazo rya ONU, ariko jewe bijya ntaco bimbwiye, nama nabibabwiye abari hagufi baba basirikare b'abarundi bari kumwe na FARDC canke bashikana ijwi hariya kure mu makomande ma FARDC, ni murase, ni mureke ibintu byo kuguma muzuyaza, ni mureke ibintu ngo murindira ibiganiro. Tshisekedi numva ngo ahava yongera afate indege sinzi gihe havaguruka aja, ariko ibi bintu nabireke nicare muri Kongo abanze yikonsantre ku rugamba. Nimba ari uyu Mubanza mukuru wa etat major ya gisirikare ariko aramugambanira nkuko bivugwa canke nkuko vyikwekwa, kuko hari fact canke hari ukuri koba gusa nuko bakuvyemeza, kuko biravugwa ko ikintu cambere bavuga ati hari ibintu bita hotel ya Havitayema, haba n'abaFARDC ngo hari ahantu bagera bakarengerwa. Kumbure Havitayema murabitse ko iba iri mu bintu bigenda bitandukanye, harabaho ibifungurwa, kumbura amazi, bigwanisho n'ibindi bintu nyene amauti abakenewe ku mirongo y'urugamba, ngo barashika
bagafata par exemple bagafata ahantu bakahagera bagize komande y'ibikenerwa ngo bigashika zambwebwe za sarambwe zamaze kugaruka kuba kontrataka ugaca usanga bisavye ko basubira inyuma iyo reko barasubira inyuma bo bavyita ngo repris tactique ngo mugabo hari gihe baba baremerewe mugabo musirikare ntavuga vyose ariko ubu biriko biraja ku mugaragaro kuko FARDC Wazalendo yibasiye FARDC yabubahutira babwira ati nimufume muva ku mirongo y'urugamba mu bureke twebwe na FDNB igisirikare cy'u Burundi twikorera aha naho nkacangira ko nk'ubutumwa abayobozi canke abakomanda baba bari mu Burundi eka naba bari muri hariya murasirazuba bwa Kongo mwiko murabona ko canke muranavyumva nimba je birinda binshikira bisigure mwe muri ku mirongo y'urugamba muranabibona n'amaso rero nimba ari uko biri nimba FARDC tariki irashaka gukora ivyikora mukaba mubona ko hano hantu nkuko biri ari umutekano w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ukabona umutekano w'ababanyi igisika cy'u Burundi ni kigwane kiriseriye kiziko gisanzwe kiriseriye murabizi twamatwaye bashikirije ariko shaka gusurinya ko nibafate imirongo y'urugamba bazi ko ariko aragwana bonyene aho urugamba ruza kugenda neza sino bakaguma bavuga ati turi kumwe na FARDC na Wazalendo ndababwiye ko igisirikare ca Kongo presque cyose kiri corrompi ibintu vya brassage na message vyabaye ki à l'époque za ba Kabila pere na fils na pere ibi nivyo byatumye igisirikare cononekara kandi twarababwiye mu biganiro vyagiye biracana kumbonesha kure za Free Podcast TV ko benshi bayoboka Joseph Kabila kubera uyu Hippolyte Kanambe kubera yabahaye amafaranga yongera araba promovinga mu mapete nubu twarumvise ngo baheruka ko debloka ngo amafaranga atari makeyi à l'endroit de FARDC rero kuba mwumva ngo twagize repris tactique ntibasubireyo Ruvungi vyagenze gute sinibaza ko sinibuka mugongira ngo twari twarabiciye ku masonga ariko Ruvungi ikintu cagiye kuba nama nayi babwiye ko izimwebwe za Sarambwe kumbura abantu batabizi hajya mwumva bandika amatangazo ngo mwarasha abene gihugu ngo twengo tugira ukunuku iyo bageze mu mici haba ayo makartier canke ayo mazone canke ubwo buce bafashe baca bagira ikintu cita bouclier humain bacafata umunyagihugu bahasanze bakambura zigateni baba bafise bakagumana izo nkoho bakivanga mu bene gihugu hahandi mwe mutaronka ukungene mu bombarda mu bapirona mupironye birumvikana ko muca mujanirana na bene gihugu bagaca babigiramo ibi rero muri Ruvungi baragize repris tactique bagira repris yo gushaka kwivakiwa kwanza bene gihugu hanyuma nibahagera baba bombarde ata conscience ibabuza ibacira urubanza vuga ati muri ko murarasa hari abene gihugu ariko ibintu byagiye kurangirira muri FARDC bobo baragize ivyo bagira baca barata imirongo y'urugamba ariko igisirikare cy'u Burundi cagumye ku mirongo y'urugamba uko biri kose Ruvungi Sange ni igisirikare cy'u Burundi kihafashe kandi ni ibintu vyiteka ni ibintu byo kubakengurukira ku mirongo rero ya hariya Bugarama ku frontiere canke muri plaine de la Ruzizi ukuntu bimeze ara muri Rusizi biravugwa ko igisirikare cy'u Rwanda ca deployinza pana ngo kuzuyaza ngo tuje ngaho tuvuge ngo sivyo igisirikare cy'u Rwanda cara deployinze ibigwanisho hariya nico gituma nama nababwiye ati murabe strategy abantu batse ukungene inkotanyi zafashe u Rwanda muca mu bitahura u Rwanda rukunda ibintu byo gupirona nico gituma mubona bafashe amadrone ya amadrone umva ko bavuga ngo kamikaze bariko baragenda bapirona mu kajagari bako barapirona bapirona mu bene gihugu ngira amafoto muko murayabona bariko barica abasivile bajaniranya kubera iki baseme terreur basema kajagari bateza kajagari hahandi FARDC yirukino kumbura umusirikare wo mu Burundi agakushino umuwazarenda gaca hariya hanyuma babakwa bumva basanzaze baba destabilize hanyuma babe bobo baravansa hari imbere kuko bari Ruvungi barashoye kuza kuba bararasa na drone Sange nje ndiko ndabibabwira nuko biri bigera bako ati ngo Sange ngo tombe nibiki sivyo Sange iri mu maboko y'igisirikare cy'u Burundi ijya ngo kiriba ngo tombe kiriba iri mu maboko nagwanda babwire ko ntushoye gufata kiriba utafashe Sange kuko uva hariya uza uganino uvira uhera Sange hamukaza kiriba hama ukaza uvira nibareke rero kubatesha umutwe babwira ngo uvira ngire aso 60% ngo 70% nibindi uvira ne patombe kiriba ne patombe Sange ne patombe iri mu maboko y'igisirikare
c'u Burundi. Gusa ikintu gihari rero nico baravuga ati kubera iki mu kwikeka canke mu kwagiriza FARDC baravuga ati nari nababwiye ica mbere ni hota ya ravitaillement, ica kabiri rotation de troupes ngo ntirikirakorwa nkuko bitergezwa gukogwa mu mirongo y'urugamba kuko hajya bari mu ntambara ni bari muri patrouille. Rero hakungene strategiquement mu gisirikare hari ibintu bakorana shaka kuvuga byose hano kumbuga ngurukana bumenyi, ariko ico naco ngo kiri mu bintu gitera makenga kuko ngo ivyo bintu ntibiko birakogwa kandi ari strategy ikogwa mu bihe nk'ibi vy'intambara. Hakantu citwa ngo ni nta intervention nimwe FARDC iri kirakora biva surtout ngo za Kinshasa canke mu makomando akomakomeye. Ikindi kintu ngo kigaruka kwibazwa ko ni gute Kongo duheruka kuvyibonera vuba, duhere vuba tugenda duhere muri no myaka 2025 cyangwa muri mezi tugenda 2024 tuja 2023 kubandanya Tshisekedi afata RDC. Igisirikare ca Kongo ntigisiba kugaragaza ko caguze ibigwanisho rutura, tuguma tubibona amadrone nibiki barabaza izi drone batizanye bifotoze mu gihe mwumva u Rwanda rwa deployinza amadrone kamikaze, ni gute mwebwe drone ziwanyu ngo ziryamye? Kandi baravuga neza abasirikare ba FARDC twashoboye kuvugana baremeza neza ko afise ibigwanisho rutura bikomeye, ibigwanisha ata muntu numwe haba u Rwanda ugwago hakaba intambara iri uvere u Rwanda rutomara ngo ni minota 30 riko ruhangana na Kongo. Ikindi bagaca bavuga ati none umukuru wa etat major uyu Banza ntabibona ibiriko biraba, ntiyumvize avancement z'agasakisaki za zimbwebwe za sarambwe buri mwanya. Mbega Banza hariya hejuru yijimagije ntaba vice afise hariya muri etat major? Mbega tuvuye hariya muri etat major abakomanda bo ngaha nyene Uvira n'abandi benshi bagenda batandukanye harimo aba civili bose burumva ko baguma bagirizwa ubutretre, bagirizwa kuguma batanga aho batanga. Ndabaza none nabo nyene bakibaza aba FARDC, aba wazarendo, abakongomani muri rusange kuko ugiye lamentation haba abakongomani bari mu diaspora, haba abakongomani bari muri Kongo, haba abakongomani bari hano mu gihugu c'u Burundi, haba abakongomani bari mu Rwanda, eka abakongomani bose aho bari barabaza ati ibigwanisho Kongo tuzifise twanabonye n'amaso biri mu mastoke haba Uvira n'ahandi hagenda hatandukanye bikora iki? Aha rero mbere ndababwire ko n'abakongomani bageze ku rwego biyumvira ko eske Tshisekedi nimba réellement atari we kibazo, niyo yaragurishije Kongo, niyo yaragurishije uburasirazuba bwa Kongo, ariko Tshisekedi abandi bakaza bakamweza akavuga ati uravye na reaction na comportement n'ukungene yajisa Tshisekedi tubimuharurako, ahubwo Tshisekedi narabe ashira umukazo ku gisirikare kuko ni commandant supreme tuvyemeranye, adashoboye gukomanda mukuru wa etat major baje muri contre attaque bareka ibintu vya jeu defensive nibagire offensive nibatere. Ikindi naco umwasi yaragaragaye, Tshisekedi yama yavuze umwasi yagaragaye, oni umwasi baramuzi, Union Européenne umwasi baramuzi, Uburundi umwasi baramuzi, u Rwanda gwenyewe rurizi nago nyene ko ari ugwasi kuko James Kabarebe yarabivuze ngo twaravyonze Burundi, tuvyonga Tanzania, tuvyonga Uganda, tuvyonga Kenya, tuvyonga na Kongo, n'ubu tukiriyo u Rwanda dutewe twohungira he? Aya n'amajambo ya James Kabarebe yivugira. N'u Rwanda bonyene hari inkotanyi ziri conscious ko zateje akajagari zidafise naho zihungira. None turiko turabaza ibigwanisho mufise biko bikoriki? Nimba atavyo mugira data wanje nimuvugane na Sebarundi nkuko muriko murakorana, nkuko mwamuhamagaye aze kubafasha urugamba, aze gutabara, aze kuzimya umuriro, nimumubwira ati kumbure nta bigwanisho dufise dutize ibyo birarekuwe, naho mukaba mubifise nimureke kuzuyaza parce que objectif y'u Rwanda nukurira Noeli ibuvira. Narabibabwiye ikiganiro mperuka kubabwira duherukana ko canyuma ntasubira kugaragara, narababwiye ko objectif y'u Rwanda kumbure nibaza ngo ni blague, bobo nta blague barimwo, baramaze gucirirwa umukenke amakungu menshi, ibihugu byinshi biko birabavako, ariko rero mu gucirirwa umukenke barakeneye ibintu bita kugira ijambo, kugira uruvugiro. U Rwanda na nizi mbwebwe za sarambwe RDF inkotanya basogose hari amurasirazuba bwa Kongo bari baragize ibintu mengo batampeye bananiwe, mwarumva ko ari amaborogo no kurira, ariko ajya amaborogo yose nizi seserofe baguma basaba tagasakisaki. Nico bituma n'abana bababwiye seserofe uri kuragwana waratewe kuko Tshisekedi n'abakongomani baremera ko babaye violation d'intégrité territoriale, baratewe baravogerewe. Ibi ntugenda kuyaga n'umuntu yakuvogereye ataka. Kandi ndasaba Sebarundi
n'abamwegereye bashobora kuba baza kubona kino kiganiro, ni mubabwira abasirikare b'abarundi bari muri Kongo, babwire FARDC, babwira abakomanda babo badugane bakari hejuru, babwira ati duhe fevere tugireje offensive, nibatere kuko niba ari ivyo bifaro icambu c'abanyarwanda yo mablende, niba ari izo ndege z'intambara, niba ari amadrone menshi bafise, ibigwanisho nababwiye ibigwanisho naje mpora ndabibona bagiye kubigura, ibigwanisho barabifise barase bagireje offensive, ibi vyaje defensive yo kumavuga ati ngo turarindiriye ngo twagize kunuku. No, mwaratewe ni mwivune umwasi, sino hazogeraho abanyagihugu ba Kongo baruha, kuko hariho bamwe bamaze guta icizere, bavuga amajambo wumva ko ari akababaro, bari desi bivanye na comportement ya FARDC, bamwe mu guta abasirikare b'abarundi ku rugamba, mu guta wazarendo bamwe bahora bita ngo ntibashoboka, akaba basigaye bafise imirongo y'urugamba na FNDB, ariko igisirikare ca Kongo citwa kariko cogwaniye agataka na Kongo yabo ariko bagata. Igisirikare rero ca Kongo nimba kigwaye, FNDB kabibizi, wazarendo bakaba babizi, nibabahe support technique, nibabahe ibikoresho, nibabahe ibigwanisho. Atabya afise naho nabwire generale wacu mu ndome nkuru nkuramubwira ati rabukungene babivugane gisirikare nyene na umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi n'umusirikare, imvuga arayitahura, namubwiza ukuri nibahishukane, swat batere swat bareke hafatwe, kuko sinumva ukungene mwoba ko muragwanira igihugu cy'iwanyu mw'abakongomani mwe mw'aba FARDC mukaguma inoti ibi vyamani power ni muvyihoze, ubwo butare n'agataka bariko baratwara ayo maraso yabo bene gihugu nibashikanyo n'abana bavyara banyu n'abagore banyu n'abana banyu bariko barapfa, bariko baricwa n'izo drone, bariko barapironwa n'ibiduga vya gisirikare biri hakurya mu Rwanda, ariko mwe mukaguma muzuyaza kandi ibikoresho mu bifise. Ni murase mu Rwanda n'abanyabwoba, mu Rwanda n'abantu ba mbere karashi, urusasu rumwe rwa karashi baratekera. Nk'ikiri ngaho nyene nagomba bamenyeshe ko hari amakuru ava mu Rwanda, hari abanyarwanda twavuganye bambwiye neza na neza ko kuva umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Dr Edouard avuze ko nitwategwa tuzivuna, kandi turashaka kubana neza n'ababanyi bacu bahari hakurya Akanyaru, ariko bazanye ubuvenge, twe turi ready. Mu Rwanda bamaze kudeployinga ngo igisirikare amakamyo ngo za Bugesera hariya ngo ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda kote Kirundo, kuko bamaze kumva ko umukuru w'igihugu yavuze ati mugakunda Bujumbura muciye Uvira, nzakunda Kigali duciye mu Kirundo. Ubu ngo ba deployinze ikindi naco hariya bitahuye ari Butare za Bugesera n'ahandi yashigenda atandukanye, abanyagihugu bari mu ruhagarara mu Rwanda, bamwe ngo baramaze gutekera amafurushi ibishoboka vy'agaciro babona, ngo bicaye bitekeye kuko barafise ubwoba bivanye ngo n'amadrone ngo baguma hejuru, ngo aguma araba ngo uruja n'uruza, ngo n'imvugo za gisirikare aho bavuga ati umwanya n'umwanya Kagame aradukwegera, turaraswa hano, kuko umurundi yaramaze kubivuga kandi umurundi ntituri bumushobore. Rero baramaze gutekera aya n'amakuru yo kwizegwa nabwiwe n'abari muri utwo duce, bavuga ati twe turahangayitse, turasavye mu bivuge bamenye ukungene bimeze hano, u Rwanda reke kuguma rubahenda ruzuyaza. U Rwanda ini wacu ubwoba ni bwinshi, haba no mu gisirikare, abasirikare bari tuzengurutse, abasirikare ba deployinze ngaha baguma basenga Imana barabe ko FARDC, FNDB na wazarendo bogira contre-attaque offensive, bagasubiza ababizibwebwe za Sarambwe hariya za Bukavu n'ahandi, ngo kubera ko uko izo mbwebwe za Sarambwe zigira tentative zo gushaka kofansa zigenda zigana Uvira, ngo niko ubwoba bugoma butera mu Rwanda, ko baravuga ati umwanya n'umwanya Murundi n'u Rwanda birakoranako. Aya niyo makuru ahari, ayandaza kugaragara turaza kuyabashikiriza, ariko nagoma nababwire ko hari n'ikindi gihuha kumbure nta sindatohoza, biravugwa ko ngo na Godefroid Niyombare yoba ari mu hoteli yitwa Emeraude. Iyo hoteli sindi precise mahiri, ariko ngo ari mu hoteli yitwa Emeraude hariya mu Rwanda. Sinzi abazi mu Rwanda iyo hoteli ahiri, baraza kuza muri commentaire hanyuma inkuru nitwayironka neza na neza, nico bitana babwiye ati biravugwa. Abankurikirana mwumve ko mvuze biravugwa,
sinemeje ariko ayo makuru nayaronse aho bavuga ati twabonye umuntu haba muri liste ngo iyo hotel hajya kuri yakeye bararogisije umuntu afise amazina ya Godefroid Niyombare asa na Godefroid Niyombare kandi ari umusirikare kandi ahumeka canke avuga gisirikare. Aya namakuru avugwa ati twarabonye Godefroid Niyombare ino mu hoteli ya Emerald. Iyi hoteli sinzi ko iri mu micungararo ihana yo urubibe, sinzi kiri Bugesera, sinzi kiri Butare, sinzi kiri Kote Bugarama, sinzi ahiherereye, ariko aya makuru aravugwa ko ari mu hoteli yitwa Emerald. Nitwagira ico turonka neza na neza gifadika turagaruka tubibamenyesha. Mu kubahiriza umwanya no kubakumbura cyane ndababwira ati nari ndabakumbuye kandi ndabamenyesha ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe. Rero hajyana canke mwirigo hajyana bivanye n'umwe wese aherereye. Ciao ciao.